Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi w'icigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona asanzwe ndazi gushikiriza. Turabandanya kuganira ku nkuru dusanga mu bice birangiza igitabo ca kabiri ca Samueli, aho tubona ibihe vya nyuma vyaranze ubwami bwa Dawidi. Mu vyagiye bimushikako vyose vyarabonetse ko Uhoraho yagumanye nawe. Abansi biwe bose bamuteye, Dawidi yarabagwanije arabanesha ata numwe avuyemwo. Abagerageje kumugarariza hagati mu gihugu ca Isirayeli nabo nyene yarabagwanije arabanesha bose. Mu cigwa cacu giheruka twarize ku nkuru za Sheba, ingene yagararije umwami Dawidi mu gihe Abisirayeli bose bari baherutse guhuriza inama hamwe ko bemeye kuganzwa na Dawidi. Twarumvise ko uwo Sheba mwene Bikuri yari umuntu w'inkozi y'ikibi w'umubenyamini. Uwo ngo niwe yavugije inzamba agumura Abisirayeli bose ngo bakure umutima kuri Dawidi bitahire mu buraruko bw'igihugu, ngo Dawidi nawe aganze abo mu muryango wa Yuda gusa. Twarumvise ukuntu Dawidi yaciye arungika ingabo z'Abayuda bose ngo baduge mu buraruko baje guhiga Sheba, barongowe na Amasa mu gishingo ca Yowabu. Ariko Yowabu nawe nyene akaba ajejwe umuco umwe w'ingabo. Batarashika iyo baja niho Yowabu yagerageza uburyo bwose akica Amasa, maze ingabo zose zikazihuriza hamwe kuguma ziyoboka Yowabu. Nuko babandanya urugendo gushikaho Sheba yahungiye mu gisagara c'Abeli. Twarumvise ingene izo ngabo zahasanze umugore w'umunyabwenge agashobora kuvugana na Yowabu akamurangira ingene yotahukana intsinzi atarinze gusangangura igisagara no gusesa amaraso y'abari muri ico gisagara. Yowabu n'ingabo ziwe ico bagomba kwari ugushira amaboko kuri wa mugararije Sheba, abandi bantu nabo ataco bazira bakaba bakize. Aho niho uwo mugore yaca yihuta akumvisha abo muri ico gisagara ko bakwiye gufata Sheba bakamuca umutwe bakawereka Yowabu ko badafatanije n'uwo mugarariji. Baciye babikora uko nyene, baca bashiburira umutwe wa Sheba inyuma y'uruzitiro aho Yowabu ari. Yowabu nawe acavuza inzamba ati uruhagarara rurarangiye. Abantu baciye bisubirira i Yerusalemu no mu mihani wabo. Yowabu nabo bari kumwe basubira ibwami. Kuva ico gihe Abisirayeli bose bongera kwemera Dawidi nk'umwami atakangonongono, kandi Dawidi atagifise abamugwanya. Twararabiye hamwe ukuntu ibyo Sawuli yari yaragiriye ab'i Gibeyoni byasubiye ku mutwe w'abana biwe. Ico gihe ku nganji y'umwami Dawidi, Uhoraho yateje inzara ikaze cane kumara imyaka 3. Uhoraho abwira Dawidi yuko ivyo bitewe n'ubwicanyi Sawuli yakoreye ab'i Gibeyoni. Byasaba rero ko Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ico bosaba kugira ngo bahumurizwe baheze basabira Abisirayeli umugisha. Twarumvise ico ab'i Gibeyoni bishuye muri iki gitabo ca kabiri ca Samueli mu gihimba ca 21 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo, babwira umwami bati, umuntu yaduhoneje akaturonderera inama yo kutugeseza kugira ngo ntitugire uburagamo mu gihugu cose c'Abisirayeli, nimuduhe abantu 7 mu bahungu biwe tubamanike imbere y'Uhoraho i Gibeya ahari kwa Sawuli uwuhoraho yatoranije. Umwami arabishura ati, nzobabaha.
uko dawidi yavyemeye niko yaciye abikora, afata abahungu ndwi bo mu nda ya Sawuli abashira mu minwe y'abo bantu b'i Gibeyoni, barabamanika ku musozi imbere y'Uhoraho. Ariko rero twarabonye yuko Dawidi yazigurije Mefibosheti umuhungu wa Yonatani, kuko yari karibuka indahiro barahiye basezerana y'ingene urukundo rwabo ruzokwama rwibukwa. Abo ni Dawidi na Yonatani. Twarabonye kandi intambara za nyuma za Dawidi n'ingene Imana yamuhaye kuzinesha. Abo bose n'Abafilisitiya baguma bamutera ubudahengeshanya, nawe akaba yagumye abanesha kubw'Uhoraho. Twarangirije ku ndirimbo Dawidi yaririmbye nk'uko yanditswe mu gitabo ca kabiri ca Samweli mu gihimba ca 22. Uyu munsi turarangiza ivyigwa vyacu vyo muri iki gitabo ca kabiri ca Samweli twize ku gihimba ca 23 n'ica 20 yimikishije amavuta, umuririmbyi w'umuhinga w'Abisirayeli. Dawidi yari mwene Isayi, umunyagihugu asanzwe w'i Betelehemu. Uwo Dawidi niwe twumvise Imana yashize hejuru akaba umwami rurangiranwa mw'isi yose. Kandi uwo Dawidi yari umuririmbyi w'umuhinga, yarakunda indirimbo akazishimagirisha Imana kandi bikayihimbara. Turavye ku murongo wa kabiri muri iki gihimba ca 23 c'igitabo ca kabiri ca Samweli, haratubwira ngo, ati mpwemu w'Uhoraho yavugiye muri jewe, ijambo ryiwe ryari ku rurimi rwanje. Amazaburi ya Dawidi yayanditse avugiwemwo na mpwemu w'Uhoraho. Uko niko abavugishwa n'Imana bo mw'isezerano rya kera banditse ijambo ryayo, nk'uko vyanditswe mw'ikete rya kabiri Petero yanditse, igihimba ca mbere umurongo wa 20 n'uwa 21 havuga ngo, irya mbere mukwiye kumenya nuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Dawidi arashishikara ku murongo wa 3 wo muri iki gihimba ca 23 ngo, Imana y'Abisirayeli yaravuze, igitandara c'Abisirayeli iti, uwuganza abantu mu bugororotsi agatwara yubaha Imana. Abategetsi b'uwu munsi iyo aba bafata ingingo bisunze ukubaha Imana, nta kabuza amahoro yobaye umusesekara. Eka noneho ikinyoma gifise ikibanza kinini mu majambo no mu bikorwa by'abategetsi bamwe bamwe, Imana nayo ikaba kure yabo. Usomye ku murongo wa 4 hari ico Dawidi avuga kuri uwo mwami aganza mu bugororotsi. Aravuga ati, abarasira nk'umutwenzi iyo userutse, nk'izuba iyo rirashe mu gatondo hatagira agacu, ubwatsi bukamera hasi imvura yaguye. Uribuka yuko mu gihimba c'indwi c'igitabo ca kabiri ca Samweli, Imana yari yasezeraniye Dawidi ko mu nda yiwe ariho hazova Mesiya, umwami w'abami. Hano rero muri iki gihimba ca 23 umurongo wa 5 naho Dawidi abandanya kumera nk'uvugishwa ngo, none inzu yanje siko imeze ku Mana, kuko yasezeranye nanje isezerano ritazovaho, ritunganye muri byose kandi rikomeye. None agakiza kanje kose n'ibyo nifuza byose ntizotuma bimera bigakura. Inzu ya Dawidi yari y'abagororotsi. Uko niko natwe uwu munsi Imana yadusezeraniye isezerano ritazoshira kubw'ubuntu n'urukundo rwayo, nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 3 umurongo wa 16 ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Reka rero turabe ivy'ubuhizi ingabo za Dawidi zakoze, duhereye mu gihimba ca 23 c'iki gitabo ca Samweli ca kabiri, dusome umurongo w'8 uravuga ngo,
aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afise: Yoshebu Bashebeti w'itekemoni niwe yari umukuru wa bamwe batatu, niwe yateye icumu abantu 800 bapfira icarimwe. Abo bantu b'abahizi muribuka ko bahungiye kuri Dawidi igihe yari mu gahinga ahunga Sawuli. Benshi bamuhungiyeko bafise imitwaro myinshi y'uguhigwa buhongo ku ntwaro ya Sawuli. Abandi bari bihebuye kubera imyenda myinshi n'izindi ngorane. Umunsi dufise umwami Yesu Kristo, uw'abafise imitwaro y'ivyaha bahungirako akabaruhura. Abantu b'abahizi bahungiye kuri Dawidi bari benshi, ariko reka turabe bamwe muri bo ivy'inkomezi bakoze. Dusomye ku murongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo: akurikirwa na Shama mwene Ageye umuharari. Abafilisitiya bari bakoraniye Irehi ahari umurima w'inkore, nuko ingabo zihunga Abafilisitiya. Ariko we yihagararira muri wa murima arawugwanira, yica Abafilisitiya, nuko Uhoraho atanga intsinzi ikomeye. Wohava ugira ngo kugwanira umurima ntivyari bihambaye, ariko wibuke ko Abisirayeli bari bakeneye ivyo kurya. Abafilisitiya bari baramenyereye guhengera Abisirayeli bahejeje kurima, bagaca babatera kugira ngo babarire ivyimburwa babimyoza bavyiba. Ico gihe rero ca Shamaya hakoretse ibihambaye, ngo yasigaye ari wenyene, abandi bahunze. Araheza agwanira uwo murima, aranesha ingabo zose z'Abafilisitiya akoreshejwe n'Uhoraho. Nshuti yanje, Imana iyo igomba gutabara ntibura uko ibigenza. Kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18 naho haravuga ngo: umunsi umwe batatu bo muri bamwe 30 b'abahizi baramanuka baja iyo Dawidi ari muri rya senga ry'i Adulamu. Hari mu gihe c'iyimbura, kandi igitero c'Abafilisitiya cari gicumbitse ku mwonga Refayimu. Ico gihe Dawidi yari mw'isenga, kandi hari amakambi y'Abafilisitiya i Betelehemu. Dawidi yumva akumbuye amazi yaho, aravuga ati: icompa nkabona uwompa ku mazi y'iriba ryo kw'irembo ry'i Betelehemu nkayanywa. Dawidi yari akumbuye amazi yo mw'iriba ry'i Betelehemu aho yari yaravukiye, kandi aho i Betelehemu hakaba hari hugarijwe kuko hacumbitse ingabo z'abasi. Ico gihe babahizi batatu barashoboye guca hagati muri izo ngabo z'Abafilisitiya, bazanira Dawidi ayo mazi y'i Betelehemu. Kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 22 muri iki gihimba ca 23 c'igitabu ca Samweli ca kabiri niho twumva ivy'ubuhizi bwa Benaya. Haravuga ngo: kandi Benaya mwene Yehoyada, umuntu w'umuhizi w'i Kabuseri, nawe yari yarakoze ivy'ubuhizi. Niwe yishe ba Ariyeli bombi uko ari babiri b'i Mowabu, kandi yaramanutse yikira intambwe mw'isenga ku munsi isheregi yari iguye. N'umunyegiputa mwiza w'akaranga. Uwo munyegiputa yari afise icumu mu minwe, ariko we amanuka iyo ari atwaye ubuhiri, amushikura iryo cumu ararimwicisha. Ivyo nivyo Benaya mwene Yehoyada yakoze, aronka izina rya rurangiranwa muri babahizi 30. Uwo mugabo Benaya yakoze ikintu kitari coroshe, kwica intambwe, kandi ukabigira mu gihe sheregi yari yaguye. Uca wumva ko uwo muntu yari umuhizi akomeye. Uwo munsi hariho abantu babonye imvura iguye, bashobora no gusiba urubanza bari bateguye, naho koba ukuja gusenga. Mbega bokorana gute n'uwo bameze nka Benaya, adatinya n'igihe ca sheregi canke urubura rwaguye? Usomye ku murongo wa 23 niho havuga ngo: yaravugangwa muri abo 30 nyene, ariko ntiyashikiriza ba bandi batatu ba mbere. Maze Dawidi amugira umukuru w'abacungera irembo. Benaya
yari umukuru w'ingabo z'abo twokwita abacangero bari baje bava hanze. Uwo rero yari umuntu akomeye, kandi mu nyuma yahavuye aba umukuru w'ingabo z'igihugu ku nganji y'umwami Salomo. Abishayi nawe yari murumuna wa Yowabu, kandi yari cegera c'uwo Yowabu nyene, ariwe yari umukuru w'ingabo za Dawidi. Izina rya Abishayi rigaruka kenshi cane muri iki gitabu ca kabiri, muri iki gitabu ca Samweli. Ariko igitangaje ni kuvyerekeye Yowabu. Ico tubona nuko Yowabu atavugwa muri bamwe 37 b'abahizi b'imbere. Yowabu yari umuntu w'umwicanyi akomeye, kandi Dawidi yaragerageje kumwigizayo ngo ave mu barongozi b'ingabo ziwe, mugabo ntivyamukundiye. Abantu b'abahizi ba Dawidi bari benshi, kandi muri bo harimwo na Uriya umuheti, nk'uko tubibona muri iki gitabu ca kabiri ca Samweli mu gihimba ca 23 umurongo wa 39 hatubwira ngo na Uriya umuheti bose hamwe bari 37. Uwo rero ni wa wundi Dawidi yicisha agaca amutwara umugore we, ariwe Batisheba. Mbere ico gihe niho ingorane za Dawidi zatanguriye. Mu mirongo itangura igihimba ca 24 c'iki gitabu ca kabiri ca Samweli niho tubona ingene Dawidi yaharuye abantu. Uko guharura abantu ntivyahimbaye Imana, kuko Dawidi umutima wiwe wari washizwemwo ku bwinshi bw'abantu, aribwo bwamuhaye intsinzi aho kuwushira ku Mana ariyo nyene ububasha. Turasoma rero mu gihimba ca 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo, maze Uhoraho yongera gushavurira cane Abisirayeli, yosha Dawidi ngo abakwegere mu kumubwira ati, genda uharure Abisirayeli n'Abayuda. Umwami abarira Yowabu umukuru w'ingabo ziwe yari kumwe nawe ati, ca mu miryango yose y'Abisirayeli uhereye Idani ugashitsa i Berisheba, muharure abantu kugira ngo menye igitigiri cabo. Ubwa mbere Imana niyo yamusunitse guharura abantu kugira ngo imwereke ukuntu afise ingabo nyinshi. Ingorane Dawidi yagize ni ugushira umutima kuri izo ngabo, akibagira ko aho yaba hose naho yaba afise abamugwanira bake, ari Imana gusa yamuha kunesha abansi. Nshuti yanje, uko niko natwe uwu munsi ivyo vyari bikwiye kutubera icigwa. Wibuke ko Pawulo yavuze ati, shobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. Ukwizera kwacu ntigukwiye kuba ugushimikiye ku nkomezi zacu, canke ku bwinshi bw'abantu, canke ku cubahiro cabo. Ukwizera kwacu gukwiye gushimikira ku bubasha bw'Imana, yoyo ishobora vyose. Uyu munsi hariho amashengero amwamwe usanga afise ingorane zo kurata ibitigiri vy'abantu, eka mbere n'ivy'ubutunzi bafise, aho gushira imbere ivy'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Dawidi amaze guharura abantu ntiyatevye gutahura yuko yacumuye. Tubandanije gusoma kuva ku murongo wa 10 tukageza ku murongo wa 13, niho havuga ngo, ariko Dawidi amaze guharura abantu yumva umutima umucira urubanza, abarira Uhoraho ati, nacumuye cane ku vyo nakoze. Ariko none Uhoraho, ndakwinginze kuraho ibigabitanyo vyanje, jewe umusavyi wawe, kuko nakoze ivy'ubujuju rwose. Bukeye mu gatondo Dawidi avyutse, ijambo ry'Uhoraho riza kuri Gadi uwavugishwa nawe, ariwe muvugishwa umuhanuzi wa Dawidi, riti, genda ubarire Dawidi uti, uku niko Uhoraho avuze, agushize imbere ibihano bitatu, hitamwo kimwe muri vyo aba arico aguhanisha. Nuko Gadi aja kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati, ngo mbega hatere inzara mu gihugu cawe imara imyaka 7, canke ngo uhigwe n'abasi kumara amezi 3
canke ngo hatere ikiza mu gihugu cawe kimara iminsi 3? Niwiyumvire rero uvuge ico nja kwishura iyantumye. Imana yabwiye Dawidi ngo yihitiremwo igihano. Inyishu Dawidi yatanze irerekana ko yari umuntu w'Imana koko, yari afise n'ukwizera kwishi. Reka turabe iyo nyishu Dawidi yatanze nk'uko tuyibona ku murongo wa 14. Aravuga ngo, Dawidi yishura Gadi ati, ndagowe gose, nidupfume dukorokera mu maboko y'Uhoraho, kuko imbabazi ziwe ari nyinshi, ariko noye gukorokera mu maboko y'abantu. Aha rero turabona ko muri ivyo bihano vyose atana kimwe Dawidi yahisemwo, ariko yisabiye gukorokera mu maboko y'Imana, ntakorokere mu maboko y'abantu. Yagira ati, nopfuma nkorokera mu maboko y'Uhoraho, kuko Uhoraho yaramwizera yuko ari Imana yuzuye imbabazi. Yarazi rero yuko akorokeye mu maboko y'Uhoraho ataco yoba, kuko naho Uhoraho akara n'umunyembabazi nyinshi. Uko niko twese nshuti yanje dukwiye kwiyumva iyo Imana iduhanye. Wibuke ko abo Imana ikunda itabareka kubakangira, kandi mu gikangiro cayo harimwo n'imbabazi, hakabamwo n'umugisha. Niyo yonyene ishobora kuduhanagura amosozi no kuvura imitima yacu yakomeretse. Igihe rero Dawidi yisabira ngo ntakorokere mu maboko y'abantu, Imana yaciye irekurikiza kigeseza Abisirayeli mu gihugu cose, ariko kigeze i Yerusalemu ya Mana y'imbabazi irigarura. Niho yaca itegeka Dawidi gukora igikorwa ca nyuma, arico c'ukubaka igicaniro, akayihereza ikimazi c'impongano. Ivy'ico kimazi rero nivyo birangiza kino gitabu ca kabiri ca Samweli. Turasoma muri iki gihimba ca 24 umurongo wa 18 ngo, uwo nyene Gadi aje kuri Dawidi aramubarira ati, duga wubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga ya Arawuna umuyebusi. Hano turabona ko uwo Arawuna yari umuyebusi atari umwisirayeli. Dushishikaye gusoma kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Haravuga ngo, nuko Dawidi yumvise ijambo rya Gadi araduga nk'uko Uhoraho yavuze. Maze Arawuna agize ngo araraba, abona umwami n'abantu bazi yari. Arawuna arasohoka yicisha bugufi imbere y'umwami, aramwunamira. Arawuna aramubaza ati, mwami wanje nyene inganje, uzanywe n'iki iwanje jewe umusavyi wawe? Dawidi aramwishura ati, nzanywe no kugura iyo mbuga yawe ngo nubakire Uhoraho igicaniro, kugira ngo ikiza kive mu bantu. Biravugwa ko iyo mbuga yari ahantu ku musozi Moriya mu buraruko bwa Yerusalemu. Aho niho Dawidi yategerezwa guherereza ibimazi, kuko ngo niho hari umumarayika w'Uhoraho, igihe Uhoraho yatanga itegeko ryo guhagarika gutikiza igihugu. Dawidi rero yamenyesheje Arawuna igituma yagomba kugura iyo mbuga yiwe, ngo yagomba aho aherereza ibimazi kugira ngo ikiza gihere. Tubandanirize rero ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24 muri iki gitabu ca kabiri ca Samweli mu gihimba ca 24. Haravuga ngo, Arawuna yishura Dawidi ati, mwami wanje nyene inganje, twara ivyo ugomba vyose ubitange. Inka z'ikimazi co guturirwa ngivyo, n'ibisekuzo zikoresha, n'ingogo zazo nubigira inkwi. Ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye databuja. Arawuna arongera abarira umwami ati, Uhoraho Imana yawe akwakire neza. Ariko umwami yishura Arawuna ati, namba turabigura, ndaguha igiciro cavyo. Sinoshikanira Uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeheje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Dawidi ngaha yavuze ijambo rikomeye ati, sinoshikanira Uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeheje. Nshuti yanje mugenzi uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mbega wewe ntaho woba wanka gukoresha ubutunzi bwawe mu gikorwa c'Imana
ngo ikigega cawe cokeha? Uko gikeha niko n'Imana nayo icongereza. Erega menya yuko atana kimwe woshobora kuronka mu nkomezi zawe. Ivyo ufise vyose wibuke ko ari ingabire y'Imana. Nuko rero turarangije ivyigwa bifatiye kuri ibi bitabu uko ari bibiri vya Samweli. Tukaba twarumvise inkuru nyinshi cane zerekana ingene Imana yakoranye n'abantu bayo, na cane cane uko yakoranye n'umusavyi wayo Dawidi. Twarumvise ingene Dawidi yakoze ibyaha bibiri vy'ubuyobe, ariko agaca bugufi agasaba Imana imbabazi, nayo ikamuharira kandi igakomeza imushira hejuru bitangaje. Uko niko umunyabyaha wese yihanye, Imana imubabarira, mbere ikanamwemerera kuba mu bana bayo, ikazomuha no kubana na Yesu Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Nshuti yanje rero, nahawe kuraba uko umeze imbere y'Imana. Caha cawe kirashobora guharirwa wemereye Yesu ngo aze kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Reka dusenge. Mana yacu y'urukundo, wabereye Dawidi umwizigirwa kuva ukimurobanura mu ntambara ziwe zose, wamweretse ukugira neza kwawe. No mu gihe yagucumurako akagusaba imbabazi waramuhariye, kandi imbabazi zawe n'ubu munsi ziracariho. Ndasengeye uyu ariko arakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nawe yumvise akeneye izo mbabazi zawe. Numubabarire, ibyaha vyiwe ubihanagure, umukure mu gitabu c'abo gutsindwa n'urubanza, umushire mu gitabu c'abana b'Imana bazoraganwa na Kristo Yesu ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'uwo Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.